sola ya kabiri yavuga ati sola fide ni ijambo ry'ikilatini risobanurwa seule la foi. Seule la foi. La foi, c'est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés. Mu Kirundi ni ukwizera gusa. Bwa mbere tuvuga ati Bibiliya gusa nibwo rufatiro kandi niyo autorité iri absolue iri supreme hejuru y'uwizera, hejuru y'ishengero, kuko dukwiye kwizera n'ingene dukwiye kubaho. Bwa kabiri sola fide, ukwizera gusa niyo nzira Imana yagenye ko dukirizwamwo, si ibikorwa vyanje. Si kuza ngo ugacubwirwa ngo genda ukora iki n'iki ibyaha byawe bizoba bihariwe. Genda usubiremwo data wa twese inshuro zingahe uzoba uhariwe. Kera ho urabizi yuko uyu muntu ashoboza kwatura kwirega, bacambwira ati genda urime, hari imirima ya eklezia, ugaca ugenda ukarima, ati genda ukatiye gitari yose urime, ati uzoba uhariwe. Ndako abantu babitwenga mugabo, c'est comme ça. Sola fide, la foi c'est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés.